Imamfu Ntoya yitwa Flora niyo yaraye ironkejwe inyubako nshasha. Iyo mpamvu ngo ikaba yashikanwe mu kigo Mize Viva cy'Ibujumbura mu mwaka wa 2017 ngo aho yari isanzwe iba hakaba karakazu gatoyi ngo kuburyo bitayorohereza ukubaho kwayo. Ivyo bikorwa byose bikaba vyatunganijwe n'ugwaruka ruri mwishira hamwe BGL. Aha Irakoze Mike icegera c'umukuru w'iryo shira hamwe akavuga ko ico gikorwa bagikoze kubera impuhwe n'imbabazi ndetse n'urukundo bafitiye iyo mpamvu yari isanzwe iba muri ako kazu gatoyi. Akavuga kandi ko ikigo Mize Viva bakoreyemo ico gikorwa ngo gisanzwe gifise uruhara runini mu kwigisha abanyagihugu na cane ugwaruka. Kino kigo tucitangira mu gihe tubona ko gifise uruhara runini mu kwigisha abene gihugu cane ugwaruka gukunda gukingira no kubana neza n'ibinyabuzima mu mashamba, ndetse kikaba ari jisho ry'amakungu n'abene gihugu y'ubutunzi bw'ibinyabuzima dufise mu gihugu cacu no mu gufasha ubukerarugendo burama hagati mu gihugu. Ngo n'ivyishimo bidasanzwe kubona Imamfu Ntoya Flora ironkejwe uburaro bwagutse kandi bushasha. Ivyo bishikirizwa na Manirakiza Festus asanzwe akurikirana ku munsi ubuzima bw'ibinyabuzima biba mu kigo ndangakaranga Mize Viva c'Ibujumbura. Ivyishimo bidasanzwe ku kigo Mize Viva, n'ivyishimo bidasanzwe ku kigo ONT, n'ivyishimo bitanasanzwe ku bushikiranganji ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi no kunguruza ibintu n'abantu. N'ivyishimo bidasanzwe no ku ngenzi zizahora zigendera ikigo Mize Viva. Turashimye rero vy'imvamutima, dushimira ishira hamwe BGL, tugashimira kandi na Madame Cox n'uwo wundi wese yagize icafasha kugira Flora ironke inzu yagutse. Ico gikorwa rero kikaba catunganijwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 22 Rusama umwaka wa 2021, umunsi wahuriranye n'ihimbazwa y'umunsi mpuzamakungu wahariwe ibinyabuzima mu butandukane bwavyo kw'isi. Uyo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo ngo twese turafise inyishu.